Ivyizigiro bishasha vyerekane mu gisagara, nico civugo cacu mu bikorane turiko. Mugenzi wanje Claudine Habonimana, reka nongere ndamushimire kubwo ivyigwa bidasanzwe ashishikara kutugezako. Nanje umusavyi w'Uhoraho ndabahaye ikaze kugira ngo mubane nanje mu cigwa cacu cuno musi. Tumaze kwiga ivyigwa vyo ku munsi wa mbere, ivyigwa ca kabiri, icigwa ca gatatu, icigwa ca kane, icigwa ca gatanu nico uno musi tugezeko. Icigwa cacu kivuga ngo ninde yo kwikorera imitwaro yacu? Ninde yo kwikorera imitwaro yawe? Ninde yo kwikorera imitwaro yanje? Ninde yo kwikorera imitwaro y'abantu bose? Nico cigwa cacu cuno musi. Dusenge. Uhoraho Mwami ushobora byose, urakoze kubw'uno mahirwe wongeye kuduha ngo nuno musi dushishikare kumviriza ijambo ryawe mwa kino gikorane turimwo. Mwami turakwinginze ngo ushishikare kutuyobora, kandi ukuri ko tuma tubona ubwami bwawe. Ushishikare kuduhishurira ukuri ko tuma turemuruka ibibazo by'inosi, maze tukagira ibyizigiro byo mwiherezo. Mwami cyo tuma tugira ibyizigiro bishasha, aba arico udushikana ko twebwe abantu bawe, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Icigwa cacu cuno musi, isi yuzuyemo umuruho urenze be no guhangayika. Ninde yogarukana ibyizigiro kw'inosi? Ninde yo kwikorera imitwaro yacu? Nta wundi ni umwagazi w'intama. Igitabo cy'Ivyahishuriwe kitwereka umwagazi w'intama yatanzwe kugira ngo yikorere imitwaro yacu. Niba biri muri Bibiliya ni ivyanje, niba bitari muri Bibiliya ntibindaba. Iki kintu kigomba kwitwararikwa cane. Ikintu cyose kiri muri Bibiliya kiraraba buri wese, ariko ikintu gitari muri Bibiliya ico ntago tugomba kugitebako. Reka turabe bici Ivyahishuriwe bitubwira uguhishurwa kwa Yesu Kristo. Ivyahishuriwe Yohana igice ca mbere ku murongo wa mbere. Ivyahishuriwe biraduhishurira, bikatujana ahantu, maze bikatwereka umwagazi w'intama w'Imana Yesu Kristo, icabona cyo kwizigirwa, imfura y'abari barapfuye, uganza abami bo mw'isi. Umwe adukunda, yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe. Uno niwe ndiko ndababwira, niwo ngiye kukubwira uno musi. Tumubona mu Vyahishuriwe igice ca mbere ku murongo wa gatanu. Niwe azoragiza amahanga inkoni y'icuma. Ivyahishuriwe igice ca cumi na kabiri ku murongo wa gatanu. Mbona igicu cera, uno ni Yohana. No kuri kino gicu ukivyagiyeko asa n'umwana w'umuntu, yambaye igitsibo c'inzahabu mu mutwe, kandi afise umuhoro ukarishe mu kuboko kwiwe. Ni umwami ahambaye ngiye kubabwira mwa kino cigwa. Ivyahishuriwe bitubwira Yesu, umwami ahambaye kandi akiza imitima yabo bose bamwakiriye, maze akikorera ibibazo n'imitwaro yose abantu bafise. Mugenzi, niba wihebeshejwe n'ivya buno bugingo, niba ubabajwe n'ivyo uri kuracamwo, ushobora kuba warabuze abawe, ushobora kuba wugarijwe n'ubukene, ushobora kuba wugarijwe n'ibindi bibazo byinshi, ngiye kukubwira umwami ahambaye, yiyoroheje, yicishije bugufi nk'umwagazi w'intama, yiteguriye kwikorera ibibazo byose ufise. Ni umwagazi w'intama. Mu Vyahishuriwe Yesu avugwa incuro 27 zose ko ari umwagazi w'intama yishwe. Umwagazi w'intama yatanzwe kikimaze uhereye ku kuremwa kw'isi. Vyahishuriwe Yohana igice ca 13 ku murongo w'8. Mu ntambara ihambaye
Satani mu buryo bw'ikiyoka ariko aratugerageza, adutera ibibi byinshi, adutera ingorane tudashobora kwikuramwo, adutera mu miruho, ubukene, amagwara, guhangayika muri ibi hamwe na biriya. None abazonesha iki kiyoka bazokoresha iki? Bibiri ivuga ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 12 ku murongo wa 11. Murabona ko abazonesha kino kiyoka bazokoresha amaraso y'umwagazi w'intama. Udafise ano maraso ntushobora kunesha Satani, ariko ufise ano maraso urashobora kunesha. Uwo mwagazi niwe aganza abaganza, n'umwami w'abami. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 17 ku murongo wa 14. N'umwagazi w'intama koko. Bibiliya iratwereka igitangaza gikomeye mu kugarukana ivyizigiro aho vyabuze, kandi Yesu yaranesheje urupfu, ingero y'icaha n'urupfu. Ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira, kandi buno bugingo bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Abaroma igice ca 6 ku murongo wa 23. Kuko ubugingo bw'umubiri buba mu maraso, nanje nshinze kwaba ku gicaniro ku bwanyu, ngo abe impongano y'ubugingo bwanyu, kuko amaraso ari impongano, kuko ubugingo buri muri yo. Abarewi igice ca 17 ku murongo wa 11. Kubera yuko Yesu yagomba gutanga amaraso mu gishingo c'umwagazi w'intama, nico gituma Imana yari yabivuze bino yuko amaraso agomba gusesegwa ku gicaniro. Ubugingo bw'inzira karengane bwategerezwa gupfa kugira abakomoka kuri Adamu baronka ubugingo mu gihe cyose boba bemeye kwizera umwagazi w'intama. Nico gituma Imana yari yashizeho ibikorwa byakorerwa mw'ihema. Ibyakorerwa mw'ihema byose, haba ibimazi, haba abaherezi, haba amaraso, byose byashushanya ikintu kimwe, arico Yesu. Maze abanyabyaha bazana ibimazi, be n'abaherezi mu buryo bwabo bw'ubunyabyaha babitanga. Byose byashushanya abanyabyaha muri rusangi. Ibyakorerwa mw'ihema byose byerekeza mu gakiza kabonerwa mu mwana w'intama. Umwana w'intama bazana kumanika nta kindi yerekana atari Yesu mwenyewe yaragiye kuzoza kugira ngo apfire abari ku isi bose. Mbega amaraso ya Kristo, uwo yitanze ku Mana atagira agasembwa, abitewe na mpwemu ahoraho, ntazorushiriza guhumanura imitima yanyu ngo ibikorwa by'imfagusa biyivemwo, kugira ngo mubone ingene mukorera Imana nzima. Bagenzi, amaraso ya Yesu Kristo yatanze rimwe gusa arahagije kugira ngo abemera kumwizera bose bahumanurwe imitima, ibikorwa byabo by'imfabusa, ibikorwa byabo bibajana gutakaza ibyizigiro, ibikorwa bibatera guta umutwe, guhangayika kwa buno bugingo. Ano maraso yaratanzwe kugira ngo abemera kwizera Yesu Kristo bose bahumugwe. Mugenzi, uno munsi nta n'iyindi nkuru tuvuga, nta n'ubundi butumwa bwiza dufise, nta n'ikindi fise cyo kubabwira atari kubabwira gusa ngo mwemere kwizera ano maraso ya Yesu yatanzwe rimwe gusa. Igikoko cicwa kizize ibyaha abantu bakoze, icari cyo cyose cerekana Yesu Kristo, intama y'Imana yadutangiwe. Ariko kugira ngo ico Yesu yadukoreye giciki cacu, biradusaba kucakira. Iyo wemeye kuza kuri Yesu, umutwaro w'icaha uhita ukuvako, maze ugacuja kuri Yesu. Iyo umuntu, Bibiri ivuga ngo mbega amaraso ya Kristo, uwo yitanze ku Mana
atagira agasembwa abitewe na mwemu ahoraho, ntazorushiriza guhumanura imitima yanyu. Mugenzi, iyo wemeye kwizera Yesu Kristo gusa, amaraso yiwe araguhumanura. Abaheburayo igice c'9 ku murongo wa 14. Twabonye ko ingaruka z'icyaha ni kwamana umutima utarimwo ibyizigiro, ubwoba, guhagarika umutima, ubugwayi, umubabaro n'ibindi by'imihangayiko ya buno bugingo. Hariho umwe gusa ashobora kudukura ko icagiriza icyaha, umwe atigeze kumenya icyaha. Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Icete cya 2 Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 5 ku murongo wa 21 niho ibyo tubibona. Igihe yarari ku musaraba yararemerewe kuko yari yikoreye umuzigo w'ibyaha byinshi. Abantu bose bari bagiye kubaho ariko bakemera kurekura ibyaha byabo, byose byarateruwe bijanwa ku musaraba. Bino nibyo tuvuga ngo gutsindanishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Abantu bose bizeye igikorwa Yesu yakoze i Karuvari ku musaraba gicika icabo, ibyaha byabo biraterurwa bikajanwa kuri Mesiya ku musaraba, maze uwo muntu akabohorwa. Nico cyatumye Yesu aremerwa. Ntabwo yaremewe na kino giti n'uno musaraba hamwe n'ibino bintu bari bamushize mu mutwe by'amahwa. Oya, ahubwo Kristo yaremewe n'ibyaha byacu. Nko ku isaha y'icenda Yesu asemera n'ijwi rirenga ati, Eli Eli lama sabakatani, risobanurwa ngo Mana yanje, Mana yanje, niki kikumpebesheje. Matayo igice cya 27 ku murongo wa 46. Ano majambo atwereka ukuntu umwami wacu Yesu Kristo yayavuze afise akababaro, umuruho hamwe n'agahinda. Yararushijwe n'ibyaha byanje, yararushijwe n'ibyaha byawe. Ibyaha byawe wakoze, ibyaha byanje nakoze, nibyo Yesu Kristo yabambye ku musaraba. Ubuntu nibwo bwabakijije, nta kintu kindi twatanze kugira ngo Yesu Kristo adupfire, yamara n'ubuntu. Nico gituma Pawulo yatwandikiye avuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera. Nabyo nyene ntibyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana, ntibyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira. Ntihagire umuntu yiyemera ngo yakijijwe kubwiwe nguvu, ntiyumvire yuko ahambaye, yiyumvire yuko agakiza yakaronse hari ico arinze gutanga. Oya, ahubwo tukaronka kubwo kwizera. Muzi yuko ivyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu z'imburakimazi mwatojwe na basogokuruza, atari bishira nk'ifeza canke inzahabu, ntagara amafaranga. Naho wowe ufise ubutunzi bwinshi ntushobora kwikiza ingorane y'icaha. Nico gituma abantu bafise amafaranga ariko bashishikara kubaho mu mubabaro no mu muruho, bashishikara guhangayika, nta byizigiro bafise naho bafise amafaranga. Ufise ifeza canke utazifise, ufise amafaranga menshi canke utayafise, ufise umugore umwe canke babiri, ufise imodoka canke utayifise, ivyo ntibishobora kugukura imihangayiko izana n'icaha. Kiretse kingiye kukubabwira, ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini nk'ay'umwagazi w'intama atagira agasembwa canke ibara. Niyo maraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Mugenzi, amaraso y'umwagazi w'intama ya Yesu yitanze rimwe gusa atagira agasembwa,
niyo yadukijije. Icete cya mbere Petero yanditse igice cya mbere ku murongo wa 18 gushikana ku murongo wa 19. Mugenzi, fata umwanya wo kwisubirako maze wiyumvire ku ngingo nziza yo gufata. Yeremiya igice cya 31 ku murongo wa 3 havuga ngo ni ukuri nagukunze urukundo rukomeye. Mugenzi, iyumvira ukuntu Yesu Kristo yagukunze, gutahura ibanga ry'agakiza. Reka twibaze tuti, mbega ndi umunyabyaha koko? Kuki dukeneye umukiza? Niyihe nyungu mbifisemwo? Nizihe ngaruka zo kubaho ubuzima bw'umugayo? Ubuzima bw'umugayo butuma tubaho tudatuje. Iyo uri gisuma uguma ubona umuntu wese aje ukiyumvira yuko ari umupolisi agiye kugufata. Iyo wamaze kubugarizwa n'ubusambanyi, nta mahoro ugira. Iyo uri mu busambanyi, iyo wishe umuntu, nta mahoro ugira. Iyo uri umubeshi, nta mahoro ugira. Iyo uri umuntu ukuririza amazimwe, nta mahoro ugira. Mugenzi, uri mu cyaha wama mu bibazo byinshi cyane. Turakeneye agakiza, turakeneye umwami Yesu Kristo muri twebwe kugira ngo atubohore maze ashobore kugarukana ibyizigiro muri twebwe. Mugenzi, hari ikintu ukwiye gufata, hari ibintu ukwiye kuzirikana neza, yuko amaherezo y'umunyabyaha atoroshe. Ingero y'icyaha n'urupfu. Naho woba uno munsi ubona yuko bimeze neza, ukaba ugenda gusambana bikakuryohera, ukaba ugenda kwicana bikakuryohera, ukaba uri umunyamazimu, ukaba uri umuntu w'ishari, ukaba uri umuntu w'igono, ukaba uri umuntu ubesha, ukaba uri umuntu uteranya, ukaba uri umuntu w'ibiturire, ukaba uri umuntu ukora ibibi byose by'ubwoko butandukanye. Uno munsi hari umugore arara ataryamye n'umugabo kubera wa mukobwa wewe. Uno munsi hari abana benshi babayeho nabi kubera yuko wanyaze ubutunzi bwabo se wiwe amaze gupfa. Uno munsi hari abantu bakorera ku madiplome y'abandi. Uno munsi hari abantu bari mu manyanga aya hamwe n'ariya, ariko abo bantu bidogera abandi, ariko nabo ntibabona ibyaha byabo. Naganda kumenyeshe yuko nta mahoro uzokwigera uronka. Ibyo bintu uzobibamwo, ariko nta mahoro uzokwigera ubironkamwo. Birivuga ngo ariko nta mahoro azoba ku munyakibi, kandi iminsi yiwe ntazoyirambamwo. Imeze nk'igitutu kuko atubaha Imana, ari mu nyonga zayo. Umusiguzi igice 8 ku murongo wa 13, wizera umwana w'Imana niwe afise ubugingo, udafise umwana w'Imana ntafise ubwo bugingo. Icete cya mbere Yohana yanditse igice cya 5 ku murongo wa 2, umurongo wa 12, umurongo wa 12, ntiwijandajandire ejo si heza. Ntubone ugenda ukarara muri bwate ukiyumvira ngo ibintu biroroshe. Ntubone icyo uronse cyose ukironka, ariko ayo mafaranga wayaronse biciye mu nzira mbi. Wiyumvire ngo biroroshe mugenzi, ariko ejo si heza bizogukomerana. Iyumvire, mbe turabanyabyaha koko? Fata umwanya wisubiremwo, wiyumvire za ngendo zawe zibi uhora ugenderamwo, maze wumve koko yuko ukeneye agakiza. Barazimiye iyo bava bakagera, bose bacitse imburakimazi, ntawe ukora ibyaha, eka nta n'umwe. Abaroma igice cya 3 ku murongo wa 12. Mugenzi, ntiwihebure canke uhangayike. Twese turabanyabyaha, dukeneye agakiza, twese dukeneye Yesu. Ntago urahejeje kwiyumvira usanze warakoze icyaha hama ngo ucigumizemwo. Abarundi bavuze ngo ushaka gukira indwara arayirata. Twese dukeneye agakiza, turakeneye Yesu kugira ngo tubohogwe. None Bibiliya ivuga ko hariya mu Baroma igice cya 5 ku murongo wa 12, none rero ko bimeze bityo, nk'uko icyaha cyazanye mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazwa n'icyaha, ni ku rupfu rushika ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Mugenzi, twese twarakoze ibyaha. Gukora icyaha ntago ari ikintu gitinyitse, kubera ko
atari wowe utwarinda muhira wenyene. Ntago ari ikintu kibi. Ikintu kibi ni gukora icyaha maze ukakigumamwo kandi wamaze kumenya yuko wakoze icyaha. Mugenzi, uno munsi ngiye kukubwira intambuko z'agakiza. Agakiza ntabwo twari tugakwiriye, nta nubwo dushobora kukagura amafaranga, ntushobora kugakorera kugira ngo karonke. Ni ingabire twahawe n'Imana. Mugenzi, ni waba wamaze kwisubiramwo, fata ingingo yo kwiyegurira Yesu Kristo bicitwa uno munsi. Ingingo zerekana agakiza. Agakiza ni ingabire twaherewe ubuntu. Abanyefesi igice cya 2:8 gushikana ku 9. Twese twaracumuye. Abaroma igice cya 2:23. Ingorane, icyaha gisobanura urupfu. Abaroma igice cya 6:23. Kuvana twarakoze icyaha, turabo gupfa, turabo guhura n'imihangayiko, turabo guhura n'ibibazo, turabo gupfisha, turabo kurima ntibimbure, turabo kugarizwa n'ubukene kuko twakoze icyaha. Ariko umuti warabonetse, Yesu yaradupfiriye. Abaroma igice cya 5:8 ko Yesu azoduha ubugingo budashira. Niki kitubuza kugira ibyizigiro? Yesu Kristo igihe yarashitse i Yerusalemu ari ku nyana y'indogoba, abamubonye bose barishimye, kandi Yesu abahura nabo bose yarabagirira neza. Nimurabe namwe, ahashitse hari impumyi zaca zihumuka. Buno bushobozi buracahari. Yesu no munsi arashobora kuguhumura. Ibimuga byarabimuguruye. Hamwe wo kwemera kwizera Yesu, uri kimuga, Yesu arashobora kumugurura. Ubushobozi na n'ubu Yesu aracabufise. Yesu Kristo ndiko ndababwira, ni wa wundi yahindura, ni wa wundi yagwiza imikati 5 n'udufi 2 akabigaburira abantu 5,000. Yesu na n'ubu aracakora. Yesu ni wa wundi yakiza umuhungu wa Yayiro, kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko azahabwa ubugingo budashira. Yohana igice cya 3:16. Yesu yamanitswe kubera wewe hamwe nanje. Mbega uremera kumwakira uno munsi kugira ngo ahindure ubuzima bwawe, canke uraguma wiboheye mu byaha byawe? Fata ingingo. Amahitamwo n'ayawe. Agakiza ukakira ushatse, canke ukareka. Ni kurokora ubugingo bwawe canke ukabuta mu cobo. Birivuga ngo, kandi mpwemu ubona wa mugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino. Kandi ufise inyota naze, ugomba niyakira amazi y'ubugingo ku buntu. Ushingira intahe ibyo, aravuga ati egome ndaza vuba, ame. Urakaza mwami Yesu. Reka guhangayikishwa na bino bibazo urimwo. Ushobora kuba ubayeho uhangayitse, ariko ntutinye abantu, ntugire ibibazo. Reba, Yesu yaragupfiriye. Niwemere kumwiyegurira bicitwa uno munsi. Umwami wacu Yesu Kristo agiye kuza vuba kugira ngo abene kumwizera bose abakure muri ino si, abajane mu bwami bwiwe butazoshira. Mbega ntiwo kwiyandikisha nawe ukaja ku rutonde rw'abantu Yesu Kristo azoza gutora? Babandi yakoresheje amaraso yiwe, babandi yaviriye amaraso kugira ngo abajane mw'isi itagira ibibazo n'imihangayiko. Yesu yitegure kukwikorera imitwaro yawe uno munsi, hamwe wo kwemera kumwizera. Umwami Yesu ari hafi, ari ku rugi, agiye kuza vuba kutujana mu bwami bwiwe yaduteguriye. Mugenzi, uhamagarirwa guca wiyandikisha kugira ngo nawe uje ku rutonde rw'abazovuka ubwa kabiri ku isabato, kugira ngo niwamara kuvuka ubwa kabiri nawe ijuru rigushire ku rutonde rw'abantu bazobana na Yesu Kristo mu bwami bwiwe. Yesu Kristo yiteguriye kugukurako imitwaro yawe yose, abari wayikorera
mu gihe cyose uzoba wemeye kuvuka ubwa kabiri, mu gihe cyose uzoba wemeye kumwizera maze ukagira ikirenge mu ciwe, nk'uko nawe yabatijwe mu mazi menshi mpwemu yera akamuza ko nawe ubatizwe mu izina rya Yesu mu mazi menshi, maze mpwemu yera ahite akuza ico gihe ca wiyandikisha kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Nanjye ngiye kukugira isengesho ridasanzwe. Uhoraho Mwami ushobora byose, urakoze ku bwa rino jambo uhegeye kudushikiriza. Mwami urakoze ku bwa buno butumwa bwiza, tumaze kumva yuko ari we uhari kugira ngo wikorere imitwaro yawe. Ndasenze nsengera umuntu wese amaze gukurikirana kino cigwa, kugira ngo Mwami ntagume yikoreye ibibazo, ariko yemere kubitura abikwegurire, maze nawe niyamara kubikwegurira maze ubimwikorerere. Mwami ndasengeye abantu bose bari kwiyandikisha bitegure kuvuka ubwa kabiri, ukwizera n'ingingo nziza bafashe, ushishikare kubakomezereza muri iyo nzira, maze baze barangirize mu kubatizwa, kandi nibamara kubatizwa nange ndabasengera ngo bazobane nanjye mu bwami bwawe bwimirije vuba, izina ryawe rihabwe icubahiro. Reka dusengera abagwaye, abashishikara kuduha imitwaro ngo tubasengere kubera yuko bugarijwe n'ibyaha, bose ubabohore, ubakureko ibyaha byabo, basigare bidegembya kandi bafise n'ivyizigiro byo mwiherezo, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugenzi, mushishikare gutumira abandi bataratangura gukurikirana kino gikorane, kugira ngo boye gushishikara bahomba. Kandi ku munsi w'ejo muzobe ku masaha, tuzoba dufise icigwa kidasanzwe, kizoba kivuga ngo amajambo 10 yerekana urukundo rw'Imana. Icigwa cacu cejo cyo ku munsi w'ejo, amasaha ni yayandi, kizoba kivuga ngo amajambo 10 yerekana urukundo rw'Imana. Ni saha 11 gushikana isaha 12 zo ku munsi w'ejo. Ntimuzotangwe, kino cigwa kivuga amajambo 10 yerekana urukundo rw'Imana ni cigwa kidasanzwe mudakwiye guhomba. Yesu abagire neza, abaha umugisha, abahe kwama mu mwizeye ibihe byose. Mwakira ijambo ry'Imana.